gusangira amajambo y'Imana avuga ngo kugendera mu masezerano yo muri Kristo Yesu. Kugendera mu masezerano yo muri Kristo Yesu. Haleluya. Turakoresha canke turitiza ijambo ry'Imana riri mu cete Paulo yandikiye abagalatiya igice ca 4 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Ariko mvuga yuko turashaka kuraba imbere twese, ariko mvuga yuko samuragwa iyo akiri umwana ataco atandukana ko niki n'umugurano naho ari wenyene ibintu byose. Haleluya. Kabiri, ariko aganzwa n'abamuzigama n'ababwiriza kugeza mu kibariro cyashinzwe na se. Gatatu, natwe nuko tukiri abana twari tujakara ivya mbere byo mu isi. Kane, maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yabyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa niki n'ivyagezwe. Gatanu, ngo acungura abaganza n'ivyagezwe biduheshe gucika abande abana bayo. Gatandatu, kandi kuko muri abana bayo Imana yatumye mwemu umwana wayo mu mitima yacu ataka ati aba data. Murongo wa nyuma indwi, nico gituma utakira umugurano ariko uri umwana wayo, kandi kuri umwana wayo uri umuragwa ubihawe n'Imana. Haleluya. Uyimana amashyi y'ijambo ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Kera nkiri umusore nari mbise umuntu twagendana twaranywana imisi yose akagira muvyara we. Umuvyara we yari udafise papa wiwe ariko afise mama wiwe, mugabo hariho ikintu cyitwa itunga iwabo. Kubera ko yari akiri umwana akaba yagenda no mu ngeso mbi afise n'amanyama iwabo, yarategeka se wabo ngo amuha amafaranga. Kandi kubera amanyama no kugomba gukoresha inguvu, imiryango yami mfata amaheri kamwanka imibini nka 10 kugira ngo abararetse abe aranse nayo ajya. Icyo yakora ico gihe yacagura umuduga. Ico gihe izi modoka bita station zari mvyekeye kwinguruza aho n'ibintu yagwa miliyoni 4. Icyo yakora yacagura iyo station niyo twagendamwo amatuka yajya tukayamara, aheze akaja asubira kuja gutera amahera amanyami wabo bagasubira kumusinya miliyoni zingahe 10. Nuko yarabayeho. Ikibazo cyari kiri ntibashobora kumuha ivyo wabo naho bihari kuko bamuhora imyaka n'ingeso. Ariko nawe yarazi uburyo butari bwo Imana idashigikira butuma aronka ibintu. Yakoresha amanyama agatera induru hamase wabo akamusinyira inoti uko zari zihari. Ndiko ndiyumvira uyo nkiyumvira na kino gisomwa dusomye ndabona bisantu bihurira. Ino jambo ryandika abagalatiya ni hamwe ahantu ishinga ryari riri abagerageza kurondera amazina yakoresheje mu buhindura mu ndimi z'ikigiriki n'igihebura n'ibindi. Bavuga ko ho bari muri Turikiya ya kino gihe mu gisagara ca Ankara. Hari ahantu havuze ubutumwa mu rugendo rwa mbere rwa Paulo, aragena bw'ubutumwa bwiza abantu barihana nk'uko Minerva mbwiwe mwihanye, sivyo? Haleluya. Ariko bagira ikibazo cyabaye muri bo nuko baki ubutumwa bwiza neza bamara n'igihe babugenderamwo, ariko hamye hari ikibazo cyuko hari yo bita les faux apôtres, abantu bigisha ibitari byo bagendegenda intumwa z'ukuri zaci bagenda baravuruga ivyavuzwe bizima. Igalatiya none harashikiriwe. Hamaze gushikirwa kuko hari ikibazo gikomeye cyaho abantu bahoze mu idini ry'abayuda baba barihanye mugabo barigeze muri vyagezwe Moize yatanze, bagahindukira umukiza wacu twizere uyu munsi kwa kiza ku buntu agatanga ingabire y'ubugingo budashira. Bamara igihe bagendera mu by'ukuri, umaze kwakira abandi bavuga ibitari byo ega batangura gukunda bishasha mugabo bipfuye. Ugiye gusoma icete cya 3 muri kino gitabo ababwira ati mbega mwabijujumwe mugabo sigitutsi ndazi hari igihe umuntu avyake n'igitutsi yari karerekana ko bidatahuritse ingene bigeze kwakira intumwa n'ubutumwa bwiza bw'ukuri bakamara igihe babugenderamwo, ariko mu mwanya muto bahuye n'abatari bwo bakizera ibindi bishasha. Ati mwabijuju vy'abagalatiya ninde yabaroze? Arerekana ingene Yesu Kristo ariwe kimaze cyatanzwe kandi ukize ahagugingo budashira ataca abanze gutanga. Yesu ni umukiza wenyene. Haleluya.
ariko arabafasha. Niho yitiza n'amajambo imvugo ngereranyo yerekana ingene umuntu mu kuboko kwiwe aca mu bihe bitandukanye, hamwe akitwa umwana ahandi akitwa ukuze. Haleluya. Uko niko biri no mu Mana. Hari abitwa inzoya, hari abitwa imiyabaga, hakaba n'abitwa abakuze, abagabo. Uretse ko hari n'abataravuka. Hano ndabona ijambo rikomeye ingene abanza kubereka ngo erega birashobora gushika aho umuntu umwitegereje yigenza nk'aho umenga nta cyasezeranywe kandi yarasezeraniwe ikintu. Aho umuntu agenda umenga ni wa wundi akoresha abanyabwira nk'ikintu kandi byari wiwe. Muribuka wa muhungu yasigara kuri ya nkuru umwana w'icangazi, amaze kubona se yakiye umwana wiwe ko yaramukumbuye kandi yamukunda, yagiye amukunda, amaze kumubona yitereye ku muryango aramwakira, arenga n'icageze cy'umuco, ko mu cageze cy'umuco umuhungu mukuru yakira mutoya. Kubera urukundo ruhebuje, se umwana yagiye ku muryango aramusanganira, amuhanga imasa, ishuri imeze neza, barayibaga barayijya, ishuri inuze. Ariko wa wundi yasigara muhira ati none n'ibyo nasigaye ndakora nta n'agasuguru. Birashoboka ko umuntu agira inyifato nk'aho umenga nta cyasezeranywe ariko ibintu byuzuye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Pawulo karekana ingene ishengero ry'Igalatiya riko iragorwa, aravuga ati abantu baragowe naho hari ibintu byabandikiwe mu bwami bw'Imana. Ibintu byose birabinjiramo, ntibazi icyo bafata n'icyo bareka, ariko si uko ibyo gufata batari babihawe, nuko batari bafise umusima. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ngo ariko icyo mvuga ku murongo wa mbere, ngo ariko icyo mvugwa samuragwa iyo akiri umwana nta tandukaniro rihaba hamwe n'iki n'umugurano. Nahari wende nahari wenye n'ibintu byose ube bitegereje nta tandukaniro. Ayo samagogo. Imana ihabwa icyubahiro. Ubuzima bwacu turashobora gusanga tugenda nk'abantu bataco bahawe kandi barahawe. Turashobora gusanga tugenda nk'imfubyi kandi dufise ba data mu ijuru. Tuzogenda dufise amawusozi mugabo data yiteguye kuyaduhanagura. Turashobora gusanga tugendana mu rurazi mugabo data yifuza kudukiza. Turashobora kugenda nk'abantu batagira ubwenge kandi Imana yatwandikiye ubwenge muri Kristo Yesu. Turashobora kugenda n'intsinzi mugabo kandi twebwe turayigenderamwo kubera iki? Kutamenya ingene umuntu abasamurwa mu mpano. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Utangure kwiyibazako, utangure kwisuzuma mu mwami wacu, uri kubaho gute? Uri umuntu by'ukuri nk'uko bavuze nye n'ibintu. Ibi bintu ariko aravuga samazo cyangwa ibindi tujya kubona ibyo ari byo. Imana ihabwa icyubahiro. Ku murongo wa 3 niho ngomba guhera muri kino gisomwa, atubwira ngo natwe nuko tukiri abana twari tujakariye ivya mbere byo mu isi. Kubera ikishizemo binyereka ngo mu kubaho k'umuntu ndetse no kwa hose hari uruhande rumwe cyangwa intambwe ya mbere y'ubuzima aho umuntu abaho ajakariye ivya mbere byo mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Ubuzima bufise muri bwo kugirane kuba butarashika mu masezerano byo muri Kristo Yesu bujakariye ivya mbere byo mu isi. Iyi mvugo y'ivya mbere byo mu isi iramera nk'izazanira gato ariko irakoresha cyane muri Bibiliya. Iyo bariko barayikoresha baba bariko berekana bwa buzima bwa mbere na mbere umuntu aba hatamana iri muri we, aho umuntu usanga yubakiye ku migani, ku bitito, yubakiye ku kuntu yakuze, yubakiye ku kuntu wewe akoze umutwe, Imana idatembera muri we, Imana itagenda mu byumviro byiwe, atigera afata ingingo afatiye ku Mana, abikora nk'uko avyumva. Hamwe n'umugani w'ikirundi umurongora, hamwe n'ibikomere bya kahise bimurongora, hamwe n'ingene imyaka y'ibimeze imurongora, muri we nta Mana iri muri we. Ivya mbere byo mu isi. Paulo aragabisha Timoteyo ko ari umurongozi w'ishyanga, abwira ati umviriza, hariho abantu bakunda kuzana imigani, abantu bazibukire. Abantu ngo nabaki batwereke Timoteyo 4:7, cete cya mbere cyandikiwe Timoteyo igice cya 4 umurongo w'indwi, hatubwira ngo ariko imigani ihumanya niyo abakecuru ntugirente ntuyemere, wimenyereze kubaha Imana. Imigani ihumanya si yanduza ubucafu bugaragara, ni imigani igenda mu vyumviro vy'umuntu, hamvyumvira bikayikunda bikavyakira bigahinduka ingeso no gufata ingo kuri ivyo. Ivyo birashobora kuva mu bantu baturusha imyaka bitwa ngo inara
canke abagizene abakurambere. Mwana urabona ko nsumba so, umugore n'umwana wundi uragira konte umweretse hagena konte ugireze wisigarije. Iyo jambo bibwiye n'umuntu w'imyaka 89 uravuga uti noja gushishoza umenga ni Yesu avuze. Mugabo kandi nuko atacha gusanganye, agusanganye ijambo urashaka guti umutama arashaje, mugabo nta bwenga asazanye. Ukwansura mwanka, ukubeshura mubesha. Imigani ibyo twumvana badusumvye imyaka hari igihe bigomba kuba ukuri, ariko si ukuri iminsi yose. Ubuzima burangwa n'ivyambere n'ubuzima bushingiye ku bikomere by'abantu, bushingiye ku isi yagira atahura ibintu mu myaka rutari bwabeho, cyangwa basangana imigani y'abantu bakuze hamwe na hamwe ng'abantu bagomba kugirane kubaha. Uko niko umuntu atari mu Imana amera, afise uko abona ibintu, afise ukuntu avyakira, cyane cyane iyo atakintu umenga arabihombamwo aca umenga ni Imana ivuze. Ikiri kintu bibiri vuga ikiravuga ivyambere vyo mwisi, ibi kiravuga ikintu bita ivyagezwe Moize yatanze. Ivyagezwe amashengero twaravyihenzeko, hari igihe cyavyo, hari n'umutima uri muri vyo. Ivyageze byaratanzwe, bitangwa n'Imana itihenze, iheza ubwoko bwaciye ku barongozi ba Moize n'abandi, ariko ivyo vyageze byategura kuzoza kwa Kristo. Byereka ko umuntu atashoboye kugira ngo aduze ibiganza nk'umusoda akikujwe. Ati ndakeneye umukiza ava mu ijuru. Naye bino bintu ni byinshi, biragoye, nta nkomezi mfise. Uko niko Yesu yaje. Iyo bitaja kubaho na Yesu ntiyari gushoboka gutahurwa. Mugabo kandi harabaye umuce cyane n'abafarisayo n'abandi bantu bamwe bavuze bati binyene turashobora kuronka umutekano. Nta Yesu dukeneye, nta mwiza dukeneye, turakeneye bino. Cyane cyane kuko bahabwa icyubahiro n'ibyo byagezwe nyene. Aha ndavuga abarongozi b'abayuda mu idini cyangwa abandi barongozi bahambaye, kuko bafise ingene bahabwa icyubahiro n'ayandi maronko bahawe n'ibyo byagezwe nyene, bigatuma umenga bobo nta kibazo, kuko atakuntu bari gushobora kurengutswa. Abagalatiya bagiye ico kibazo. Kimwe muri ibyo byagezwe hari ibanga ryo kugenyerwa kugira witwa umwana w'Imana, umuntu w'Umwisirayeli. Bavuga ngo umwana avutse ku munsi w'umunani azagenyerwa hamashikirizwe uhora nkuko twamizohezagira abana ngaha. Ico kitabaye gomba ukora ibikorwa bimeze gute Imana yakwemera kuri uwayo. Mugabo hari ikibazo cyuko Yesu amaze kuza iryo banga barigumiza ku mutima, ukamenga n'injyo ribagira abana b'Imana, bakibagira icyo Yesu yakoze ku musaraba. Gushikaho haje abantu babesha bagenda mu Bagalatiya ategumviriza, yego nivyo ibi byahise twarabyumvise kandi tubihakana, mugabo murabe neza abo bana banyu muteko muragenyera, muzosanga Imana itabemera. Kandi kuko Imana yahakwa kurandura Mose kubera ataginye umwana wiwe, ugera mwebwe Imana izobarandura umwanya n'umwanya. Bawumvise umenga nta mutekano hari, atereka tubivange byose, reka dukora ibyo bya kera dushiramwo nabishasha tubivange kugira twicungere. Konika bakizo bamwe babikora. Iyo bakijije bagira ati mvirize ikorane cyambere ni muri Minerva, cyaka ni hehe bimezomera. Kugira ngo sinzi aho bimeze neza sindahatora hariho. Hari abantu bazi kwicungera, bavomera zose mu by'Imana. Ati burya kugira utere imbere ifo kumupagana. Ngo kandi ndakeneye ijuru, reka nsengere mu bakizwa. Acha yimira kuno. Ndavise imvugo nkoresha mu bapagana kugira abanyemere, babone ko ndacyaba arimo. Bakeneye kunwa ntibareke ku telefona. Mwe kandi ndakeneye ijuru wako. Reka. None sinzi ko tutazorangiza ngaha. Akabahuza isi n'ubwami bw'Imana ariko ntibikunda. Hitamwe ubugingo kuko hariyo byose. Niwavanga birakugora sindakubesha. Birakugora kuko bajya uri kuravamwo mbwa wongera gumayo nabo rugwiwabo bazobona ko haranguta gihuza. Bazokwirukana kandi uzogenda umaramaye. Inde banze bakujya inoti. Ibo niko byangende naho mani ko ndavyigishako. Imisi ya mbere baraje tumbiza ari nta mahera dufise mugabo rondira amahera tugihama senda gusubiza. Cantanga yatari gwanje. Turayajya
turayarya dusa turayarya n'ubu ntibarayansubiza, muragira munyishurize. Haleluya. Ubuzima burigendeshwa n'ivyambere vyo mw'isi ni ubuzima bwiyumvira ngo ivyagezwe vyonshikana. Uko niko hari abantu mw'isi abwira tumviriza, iyo Mana muvuga ndayizi ni Imana y'imbabazi. Nimba yofata jewe atamunzi kurenganya, nimba yofata jewe ntazi kurya jenyene, nimba yofata jewe natunze bato yibanje igihe twabimvuje tukiri bato, igafata jewe uzi ko by'ukuri ntazi kutunga ikoti zibiri yakabica ndayitanga ikantwa mu rudahera, iyo Mana yawe si Imana y'imbabazi. Afise ivyo ashira imbere vyiwe, mbwo kandi aribagira rwa rubanza dukura kuri Adamu, agaca afata akiyobagiza ivyo yagiye arakora, mugabo ubwenge bwagiye buribagira. Mbega ivyo vyotuma kuko wavyibagiye Imana yavyibagiye? Oya, uwo guha igitabo kirimo ivyo wakoze nta n'uwo kizingura kimare. Ivyageze naho vyahendera umuntu, cyane cyane ya n'umurongozi yashimikira kuri bimwe ashoboye. None jewe je nta bintu byo korerwa ngira, ni gake gake rimwe rimwe, naho ndabikora rimwe ijoro nta mungora, sivyo? Hama kandi niyo vyangoye ndacangenda harantu mfukama nkasaba igongwe Imana. Umuntu yama afise akantu yama yishiriraho, yibaza ngo ko niko Imana yoraba, kubera vyimviro vyo vyakemeye aca yibaza ngo n'Imana yo yagize nte. Ukwiye kwimigena Imana ivuga mu ijambo ryayo. Abagalatiya batewe no kumva hari bishasha bije usubirira bishasha beka kuronka, basanga ko ravanga ati mbega ninde yabaroze. Muri ko mugenda nk'abantu b'abana mugihe mufise ibintu byasezeraniwe mwebwe. Bene data, Imana yaravuze. Kino gitabo biti ijambo ry'Imana ryahumetswe, harimo ibintu bikomeye. Ibi byaratwandikiwe n'ivy'iwacu. Hari usanga uri kuraho ubuzima butandukanye na rino jambo, haba mu ngeso, hano byo ukora ugasanga Imana ikirabamo, mugabo by'ukuri Imana yaramaze kuza muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ati rero twese twari uko yarebwe n'ishengero ry'Efeso, atega twese hagiye twize kuba tugendeshwa n'umwami w'abaganza ikirere. Myani majambo, umwami w'abaganza ikirere ni Satani. Yerekana ko Satani agenda ku masi atandukanye, ku miryango itandukanye, ku myaka itandukanye, ku mico itandukanye y'abantu, agenda ararekura impwemu mbi ku bantu bose uko agombye konona isi n'imiryango, ngo umuntu akicumbira uyo n'umuntu ataramenya Imana. Kubera iki? Ko Satani yumviye ko umunsi wo kwihora uca wihora ko ntugwana, kuko ntaca gusanga nta higwanishwa ufise. Yagombye kuharika nuko nyene, yagombye kurenga ibigo nuko nyene, hakenerwa gusa akajyango kigenda ukora ibintu. Kubera utagwana kandi ntacyo ugwana ufise, nta Yesu ufise, usanga waguye muri ibyo bintu. Sinzi ko muraba ingene mu mico itandukanye yo kwisi, mu burere butandukanye, no mu makomine atandukanye y'igihugu n'intara, usanga hari ahantu impwemu kanaka iganje. Iyi komine iraharika, iriya komine ifise inzigo, iriya komine iraboregwa. Aya maspecializa Satani yatanze ryari? Akoresha impwemu ziwe akarungika nka mucucagira amabome ku gisagara, ariko kubera abantu bataramenya Imana bibafata uko nyene. Agafata umujyanga agatera icaga ikiniki, kubera iki ntibagwana, baracari mu vyambere. Harahandi Imana twifuza. Haleluya. Imana yazanye igikorwa kidasanzwe, mbona cyane cyane ku murongo wa 4 gusa kuri 6, hatubwira ngo maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo, haleluya, yabyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ibyagezwe, ngo acungure abaganzwa n'ibyagezwe biduheje gucika abana. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. 6, kandi ko muri abana bayo rero Imana yatumye impwemu w'umwana wayo mu mitima atakati Abba, Data. Iri jambo Abba ni jambo risigura isoko. Ryerekana ngo iyo habaye igikorwa Yesu yakoze ku isi, gikwega abantu mu byo barimo byo mu isi, bakabona ko ari ikindi kintu bakeneye, bagaza baseruka imbere y'Imana bazavuga ati ubu niwe soko y'ukubaho kwacu, niwe ukwiye kuba intumbero y'ukubaho kwacu, niwe Mana yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ihabagara Aburahamu, irambwira ati Aburahamu, va mu gihugu cy'iwanyu ugere mu kiriya gihugu nzokwereka, kuko muri we wariho amahanga azohererwa umugisha. Ariko si inka, abakunda inka.
si amatongo, si amaparasera, si abana benshi, si amadiplome. Ibyo ni nkenerwa hano ku isi. Ariko si Imana kirabwira Aburahamu, yari kiravuga ngo muri wewe niyo nifuza kuzogarukana uko Adamu yarabayeho atarancumurako. Haleluya! Bwa bugingo busesekaye, ya mahoro, bwa bushobozi, wa munezero, nibyo ngomba kuzogarukana biciye muri wewe. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma ibya mbere byo mu isi twarabiriye ko turabihinyura, twaramenye ko atakiza cyabyo. Mugabo kandi Imana ishimwe yuko hari akandi karyo umuntu ahabwa do sonvi bari hano ku isi, agahabwa ati mbiza rero va mu bya mbere byo mu isi utumbera ibyo muri Kristo. Ngo niko Imana yazanye umwana wayo ngo aza hano ku isi, abyagwa n'umugore, abyagwa munsi y'ibyagezwe, kugira ngo acumure ba bandi bari mu isi, bari mu bya mbere byo mu isi, ngo bace bacika abana bitwe des héritiers, bahabwe ububasha bwo kwitwa basezeraniwe ikintu. Haleluya! Bwira mugenzi ati narasezeraniwe ikintu. Haleluya! Kabiti narasezeraniwe. Haleluya! Iryo ni banga bikomeye cyane mwami Mana. Haleluya! Yesu Kristo muri Luka 4:18 amaze kuva mu kigeragezo yaciye atumbera mu ngoro Yerusalemu. Ahabitswe iki? Ahabitswe imizingo. Biya ntibwabeho. Hari imizingo bitabo ntibyari byegeranye. Imizingo bafata ubuvugisho bagiye buraba kuri ba Yesaya bakabika. Aratora umuzingo aja kuri Luka 4:18. Aravuga ngo mwemuhoraho ari kuri. Haleluya! Nicyo cyatumye andobanuza amavuta. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo cyatumye ari jewe muhimbara kugira nta wundi muntu ashobora kubikora. Ni jewe cyatumye Imana andobanuza amavuta kugira mbwira boriki amakuru masasa y'ibyo ngiye gukora ku musaraba, kugira ngo mbwira boro ubutumwa yantumye kumenyesha abarindwa ko bagize nte. Haleluya! Ijambo kurindwa si protection. Mu Kirundi bira nk'ibigoranye gato. N'abantu bazana kugaraniwe. Ngo arindirwa mu ibohero muzobibona abiko aravuga mu Bibiliya z'Ikirundi. N'abantu bazana bugaraniwe n'ibya mbere cyo mwisi. Haleluya! Ndaje kwigarukako. Ni mu byo kozigirante. Kubera amadini yabosha abantu, kubera ubwenge bw'abantu bwabosha abantu, kubera ibya mbere byo mwisi byahaye umuntu kubona ukundi kuntu Imana itabona, ni uyo ni nkuruhumiye. Abo rero ngo ndabaha guhumuka. Ngo no kubohora abantu ameze gute? Abanywagutse imitima, abakomerekejwe n'ingene isibo n'ibintu, n'ingene abagiye barabaho, bose ngo ndabaho mwidegemye imitima yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Ngiki ijambo Yesu asana watangiye kuvuga, atangiye kumugaragara igikorwa ciwe yakwije imyaka 30. Mwemuhora ari kuri jewe. Ndiko namubona nawe ntamubona. Aje ahantu atamenyerewe. Ubundi singene bamuhaye n'ijambo kuko byari bifise abajya bagabo benyene bwanwa burebure. Mugabo baratora umuzingo neza na neza aragana imbere y'abantu. Mwimana kuri jewe. Niyo cyatumye ndobanuza amavuta kugira mbwira abo ubutumwa bwiza. Haleluya! No kumenyesha abarinda ko barekuwe, ni umunyekozi humuka, no kubura abanyagutse imitima. Nibaza ko bajya abagabo yarabarashe mu maso. Ariko kandi yaravuze ijambo rikomeye cyane n'ubu tuko turagendera mu ngaya amasezerano. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya! Yesu yari karagarukana ikintu gikomeye cyane cyerekana ingena zingena abantu babayeho ngo yifuza kubazana ukundi kubaho kundi. Bararushe. Ega n'abandi bararushe kandi. Ega saba kiriya gihe. Naye nta bikomeye biri mubera. Naba dayimoni zatumye bara badasinziriye. Nabo kwisambanya kuboshe. Nababoshe n'ubupfuyi cyangwa ubupfakazi. Nababoshe n'amadeni. Nababoshe n'inkombi zitandukanye zigenda ku mabati nose gusinzira. Ukuha kuratandukanye kandi kuracahari. Mugabo dusezerane ivuga ngo yaje kumenyesha abarinda ko bagize nte barekuwe. Imana iramutuma iramurungi kano kwisi afise ikintu kimuzanye ngikijya. Nico gituma kugendera amasezerano y'Imana bitangwa no kwizera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Bijya nihe bivuze ngo acabwa tumvize mwavyumvise nisubire mu ijuru mugendere muri ivyo. Niko yavuze ngo
arabibabwira kugira ngo bavyumve. Yarazi kugira ngo babishikemo aca abaho ubuza bwo kwigisha, yongera akora ivyo nyene yavuze. Hari mpemu yatanze rendezvous ngo muzoze ejo, yavuga ngo muvemo, kacigenda. Umuntu wese yamwituye afise amarira, kuko agiye kubura umuntu cyagira buri umuntu yamya mutabara, ngo yerekane ko arifuza umutima utekanye, umutima ugendera mu masezerano. Imana ihabwe icyubahiro. Si ibyo gusa, harageze igihe arizira n'intumwa, muzora muri Matayo 10, arazirungika, genda mu bisagara bitandukanye, musenda abadayimoni, mukiza abagwaye imibembe, mugira abantu ubutumwa bwiza. Kuko Imana yifuza abantu bagenda mu masezerano yayo. Imana ihabwe icyubahiro. Turakeneye kwizera icyo Yesu yakoze ku musaraba, kandi icyo Yesu yakoze ku musaraba iyo tukizeye tuko turacegera bene data. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icete cyane ku Banyefeso 1:13 gushika kuri 14. Abanyefeso 1:13 na 14 hatubwira gute? Hatubwira ngo muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, iryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera, niyo mwashiriwe kwiki ikimenyetso cyangwa ikidodo kuri Bibiliya zimwe zimwe, nico mwemu yasezeranywe. 14 mumviza aho hantu, niwe ngwate sebirogaje, niwe ngwate y'umwandu tuzohabwa. Haleluya. Kugira ngo abo Imana yaronse ibacungure, ngubwiza bwayo bugirente bushimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nukuvuga ngo Imana igomba kudufasha mu kuba mu byasezeranye, iduha kwizera Yesu Kristo, ikaduha guhabwa mpemu wayo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibyo bituma umuntu abaho atakigendeshwa n'imwe vya mbere byo mu isi, asigagendeshwa na mpemu Imana yahawe. Icyo gituma umwe yavuze ati burya amashengero yose avuga Imana, mugabo itandukaniro rya gidini y'igikristo n'ayandi mashengero yose abaho ku isi nuko muri Kristo umuntu Imana imugenderamwo. Mugayane madini yose yerekana ngo turashobora kuyirondera iyo Mana tukayikabaka tukayifata. Aha niho batubwira ati mpemu yaciyaza muri twebwe tumaze kumva ubutumwa bwiza no kwiza no kumwihanako, ngo twace duhabwa ikimenyetso cyerekana ko ari byo kuri byabaye muri twebwe, mugabo kandi ngo afise ibyo atekeye muri we yifuza kuduha. Imana ihabwe icyubahiro. Erega bimwe vya mbere byo mwihe byaho twahozemwe biraturondera. Abanyoye boke mwahebye kubera ibishe, oya ntiyari ibishe, nubira cyaryoshe, mugabo kandi inyota yayo yasubiriwe n'inyota dufise mu by'Imana. Haleluya. Abagenzi bararyoshe bakwisiga ipindi musi ya container, musi y'umwembe, ijambo kurindi kinyama ku kindi, ukumva biraryoshe barakwemeye, ariko wumva kuri kurabaza Imana uti ndakeneye kwemerwa na mpemu yera ko nemegwa abagenzi babi. Mpema atari mu muntu umuntu asura mu bya kera, kuko no hanze yiga nari hararyoshe biva n'umutima utwaye. Nicyo bituma kenshi umuntu yakomeretse mu ishengero akumva arabuze umunezero kuba mubera, isi iramutwara, kuko acagenda aho bita ngo baramukunda, mbwa ntibamukunda, mbwa kugira mweke ko yahevye hazima bacabanza kumukunda umwanya wa mbere, ukamenga rero aguye nugumbe nihaguye bacatana kumwitaho atega ishengero niri ngaha, bari abantu n'abahipokrite n'indyarya, kumbe bagira gutema ucaha, ubanza uzimire hamwe n'icyo ryamwe mudasubira kuryumva, wopfa umugwa mu ishengero. Uvuye mu ishengero agenda no mu ijuru nta kibazo, ariko none mu ishengero nta wapfira. Pawulo karatavuze ishengero ry'Efeso yuko bo gihe bizera nkuko n'abantu b'Igalatiya bizeye, nkuko na MK bizeye, hariho mpemu bahawe muri bo. Uyo rero ni ikimenyetso cyemeza ngo nivyo ibyabaye, ariko kandi aratekeye umutekero. Uwo mutekero ngo ni ivy'Imana yasezeranye, isezerano bera. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, mpemu ntibamwagaza kujya umukenzi afise indagira uko ngo wumve ko umwana karakira. Mpemu ni ukwizera, mpemu ni ubucuti. Haleluya. Mpemu ni uko wavutse ubwa kabiri.
haleluya. Waravutse ubwa kabiri amufise, hasigaye ugenda uramwumvira. Ugenda uramwumvira niko agenda aduza ubucuti nawe. Mwakorera bamwe bagiye baramushavuza, niyavuze ntibagicumva. Ntibagitandukanya ibyumviro byabo n'icyo rya mpwemu. Kubera nabo n'icyo ryabo umenga rigomba kuba nk'Imana, barakaze mu byumviro byabo, mpwemu ntibamwumva. Benshi bumva mpwemu bariko barapea ama consequences z'ibyo bakoze. Iyo baruhijwe n'ibyo bakoze, Imana yibabaje kweri. Imana yibabaje. Wayibabaje umunsi wagenda intambwe ya mbere utari kurumva, iya kabiri utumva, iya gatatu utumva, wabikora ikirababara n'ubikirababara, ntukwiye kubitahura ko umaze umwaka warabikoze. Imana ihabwe icyubahiro. Abagalatiya ntibariko batahura ino banga rikomeye cyuko bahawe mpwemu y'ikimenyetso, kuko batari ko barumva ingene mpwemu aba muri bo ngo abahe n'ubushobozi bwo kudasubira kwemera ibintu bya kera. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bene data, kuri 4 gushika kuri 6 ndabona havuga ngo hari ibyasezeranye, hari Kristo yatanzwe, hari mpwemu twahawe, hari ibyo Imana yemeye ku buzima bwacu. Ibyo byose byo twihugenderamo, kandi ibyo tugenderamo biratandukana n'ibya mbere byo mu isi. Burya umukristo afise ibihe bibiri, ibihe bya kera n'ibihe ibi byose bigenda bifatana n'ibyo bice. Iyo no umutima wawe uterekana kera, niwe werekana ubu, muri wewe hariho ibiti ritaraba, hari ahantu bitaravanguka neza. Mugabo umuntu muzima yahuye na Kristo avuga ngo kera kandi twarasezeranye, ariko ubu ndiko ndagenda. Iyo udashobora gusitiwa daloton, wecho kuti byukuri jewe hari igihe hari aha narafashe igingo, kandi guhera ico gihe itandukaniro ndaribona. Yofa ari gusigura ariko ndabyumva. Uko Yesu ahanashitse ariganza. Gusa ntiganza nk'aba bantu b'abarundi, samanyama n'ubumana bwiwe. Sibyo? Yesu ashitse umutima w'umuntu agomba we wenyene. Kandi iryo banga turi mwemerera. Kuko ahandi yo ntiyashobora kwitwa Imana. Nimba tugomba ngo azafate 50% rya teto ari umutima, hama na Satani azatware, bose baguhurire ko hari ikibazo. Hari ikibazo. Imana yacu ni Imana, n'iryo zina ryayo n'uhoraho, ni nyine ingabo, afise ubutware ku byaremwe byose. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ivya kera tubivamo ko duhuye na Kristo Yesu, tumwizeye, tukihana, akaduha mpwemu muri twebwe, akadusoboza kuca tunesha ibya kera, kuko Imana yabidusezeraniye. Imana ihabwe icyubahiro. Paulo yandikiye Abaroma mu cete 8, mu cete cy'Abaroma igice 8, atega ntitwahawe mpwemu w'ubuja ngo twongere kugira nte tinya. Abaroma 8:15, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere kugira nte gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana. Bamwe batubwira mu kindi gice ngo barataka, barondera Imana n'inkomezi zabo zose. Ngo mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, birutakisha ngo aba data. 16, mpwemu bwiwe rero arabwiririkanya n'impwemu yacu, ari cyabona yuko turi abana b'Imana. Haleluya. Iyo essence information turayikeneye. Ubwo bucuti, icyo kiganiro hagati y'impwemu y'umuntu n'impwemu y'Imana, ikwibutsa ati wari wa mugoroba waranyemeye. Urazi gushingwa intahe n'Imana mutima wawe. Benshi barisigura no kugenda kijijura baza cyane pastor na karanzi. Oya nikene ko pastor kanagumenya. Mpwemu arakuze canke mpwemu w'Imana arabwiririkanya n'impwemu yacu, ari cyabona ko nibabikoze, niba kubyaye ubwa kabiri yuko uri umwana w'Imana. Haleluya. Urashaka kurikora cyangwa ibigeragezo hamwe yumvira iti none ujye Imana yobinzi, nicyo kibazo Satani akunda kutubaza. None Imana yobikuze bikagenda uko, ubwo ukumva kakatwe kamwe mu ndakuzi kandi bizorangira n'ubashwe kandi ndaguhezagiye. Gusa kubera Imana itaza nk'umuturagaro, umenga ntiyavuze. Iba yavuze nuko imeze ngo iriyoroheje. Satani ugira duhende azana ibigaragara, azana umuvugisha w'ikinyoma.
sha Imana iravuze, ariko Imana yavuga yiyoroheje ukamenga ntivuze. Ntutinye, ndi kumwe. Abagize ubushakashatsi baharura inshuro Bibiliya igaragazamwo akajambo ntutinye ni inshuro 365, kugira ngo bisigure ngo iminsi yose mu gatondo urabwiye akajambo ngo iryo ni isezerano, kugira ukagenderemo ni mpaka ubize mpema, kugira agabwire ububasha muri wewe ntugakengere, kuko kenshi umuntu arondera umuntu amusezerana kandi akacamuha. Naho twita imvuga kuri ujya muntu bagusezerane ngo araguha kwera. Imana irasezerana kandi igashitsa, mugabo igihe cyo gushitswa kwayo bivana umwanya wayo n'ingene umugambi wayo upanze, ariko ntibesha. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ubuzima bwacu n'ahantu tuza kwa uri muri Kristo Yesu ukaba mwo mpemu mwo, kandi uwo mpemu ashitse muri twebwe aduhindura abantu bagendera mu bubasha. Imana ihabwa icyubahiro. Jewe nama nibaza ikibazo, ingene ishengero rya mbere ryabayeho, kuko sibi dukorana tunezerewe ngaha. Igihe cya mbere nta mashengero nta nkuko yari ahari, abantu barahamwa, kandi guhamwa sibi. Umukristo wa kino gihe iyo ahamwe ahamwa uruvugo, bamuvuze gusa, nicyo kintu ihamwa, niryo hamwa rya kino gihe, niyo forume ya persecution ya kino gihe. Bamvuze nk'ikijwe, bavuze nk'ikijwe kubera ubukene, kubera ingwara bantoye, kubera abakobwa, kubera dose kanaka, bamvuze niryo hamwa rya kino gihe. Ariko abandi bahamwa kwicwa, bahamwa bafashwe bagafatirwa n'abana nabo bakanya ati urahitamwo uwo Yesu wawe tumuvuga, uwo mwami wawe naba, urahitamo kugumana n'uwo Yesu ariko abatubice n'umusumeni imbere yawe, cyane tubahe iryangwe imaze iminsi 3 itajya. Nawe ati ni Imana yarabatanze izoheza impa abandi, canke akibwira umutima ati mushaka kugabira kubikora ariko ntimubikore, ariko sindekura Yesu. Abo bantu barabayeho, kahise kicengero karavyerekana, kubera ubushobozi bugendera mitima yabo, kubera bahawe mpemu n'ubuco utabitaniye nayo, ti mpisemwo ubugingo. Uwo Yesu nakiriye n'ubihe bidashira, kubandanya mbana nabo vyombereye ivy'umumaro, mugabo nta kundi. Imana yavyemera mukabica, nta kundi. Ibyo bintu byoshora umuntu w'inyama n'amaraso biragoye, ariko mpema ari mu muntu amuha ubushobozi bumushoboza kunesha ubwoba, umushoboza kunesha n'ibintu byitwa ibihimbara bya hano ku isi. Stefano tuzi yatowe mu badiyakoni Yerusalemu, aravuga ubutumwa bwiza ngo mu bushobozi no mu bwenge, barabonderana mu mutsinda baramubura, ngo ntibashaka gutsinda impemu y'ubushobozi n'ubwenge iri muri we, bahitamo kumukoresha amabuye. Ibuye rya mbere puf, rya kabiri barabandanya gushika aho umugabo asandaba. Ijambo yo gusandaba rya nyuma ryavuze ngo bababarire kuko batazi bari kubikora. Uri mu mpemu ukawatahuye neza ibiriko biraba, wari kubikora. Ariko ikintu gikomeye cyari muri bo ni ubushobozi bwa mpemu. Ibyasezeranywe tubihabwa na mpemu. Biragoye ko umuntu ashobora guhagarara ngaha yumva hari umuyaga ku nzu yiwe, w'abadayimoni atabona, inzu iriko iragomba kuguruka kumubanya ata muyaga uhari, ngo ahagarare ngo ateke impemu atabona, atari impemu amuhaye kuzitegeka. Biragoye kugwana n'abapfumu utazi inama bagize, utazi umugambi bagufiseko, mbwa ugahagarara ukumva kwizera kw'ijwi ryawe iko rirashika ku bintu by'umupfumu bigasha cye bigasanzara, atari impemu ari muri wewe. Biragoye kwizera kuri kurabwira ubusambanyi buri muri wewe, ubuteka nkaho umenga ubusambanyi burahemega n'igikoko, ukabuteka ukizera ko ari operation kiraba mu isi y'impemu, atari impemu. Biragoye ko umuntu ashobora kwemera akarenganya n'abasumvye imyaka n'icyubahiro akavyemera, atari impemu ari muri we. Biragoye kwiyima kanoti mu gihe bagira ugatore, kandi byose yuko ubruya les enquêtes, hage n'ubibona, hage n'ubikikanda, ukibwira ngo ntibikeneye kungira umbona n'utambona, yega nzoba nibye, atari impemu ari mu muntu.
biragoye ko uheba umugabo yakurehiye inzu imyaka n'imyaka, yaguhaye keya irengeye wawe n'ibisezerano. Ti kubwa Yesu ndagize nte kubw'ubugingo atari mpemu. Benshi baheba babakomerekeje, ariko ni bake baheba kubera ubugingo. Mpemu w'Imana n'ubusozi bw'Imana mu muntu bumusoza kuba ubundi buzima bundi. Birago umuntu ibyo atumviriza je vraiment gutirisha si cyamwe sana. Afite je muri make nta bwenge mfise. Kwifasha. Je vraiment nticabwiye ngo basi ndavase reka je kuntu imeze jewe ndakubwire. Jewe ntabaze sigirante. Akacayibaza ko Imana ibibona uko. Kandi Satani yagomba gutabana mu cyaha ahindura imvugo yavyo. Bavyita kwifasha. Ukavyumva neza. Ariko umuntu yahemenya Kristo Yesu atumviriza rero. N'utiza aragira nte? Nimba Imana yagombye ko jewe mbaho ntize. Jewe nzobaho kandi mbona na data arambyaye kandi atize. Imana mu muntu nihinduka ridasanzwe. Ibiryoshye ari byo mu mwami, ibyo mwitu bicira urubanza ngo agoshe. Ibwamfu nawe duhuriye nawe. Hari ibintu biryohera umushaha, icyuga kiraryoshe. Kuvugwa neza biraryoshe. Kuronka inoti biraryoshe. Kutabura inzu biraryoshe. Guhindura umuduga ku mwaka biraryoshe. Guhindura impunzu biraryoshe. Kugendagenda ino si biraryoshe. Mugabo kandi Yesu atarimwo biramaziki. Nibiryohera ivyumviro bikica impemu zacu. Nibituryohera hano ku isi, tukira kumenga hano ku isi niho byacu bibarizwa, kuma ibyacu bikuru ni hehe? Mwijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ivyasezeranye tubiherwa muri Kristo Yesu kuko yaduhaye mpemu yo mu buzima bwacu. Haleluya. Haleluya. Ukomene Imana amaze bwa Kristo Yesu. Haleluya. Kuko ari banga rikomeye cyane. Ntiturabasanzwe, turabantu Imana agereye muri twebwe, turabantu batera uvurungano mu kuzimu no mu isi. Kera intumwa bazirega ngo reka ngo babantu bateye uvurungano mu isi bahite ngaho iwacu. None bakino gihe se batera uvurungano babita les chrétiens médiateurs, les chrétiens Mandela. Hafe tujya nta kibazo po. Tujya nta birebire vraiment. Upfa kumusigurira neza ibintu ari flexible abitahura. Kuko bazi ko icyaha aragikora upfa gusa kudasarisha ngo benshi babimenye. Dukwiye gutera umuvurungano mu isi tudakoresheje amanyamaca y'ingeso mbi, dukoresheje ingeso nziza. Haleluya. N'ubushobozi bwa mpemu. Imana ihabwe icyubahiro. Hari byasezeranye. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ku murongo w'indi batubwira ngo nico gituma rero utakira umugurano ariko uri umwana wayo, kandi kuri umwana wayo urumurago bihawe n'Imana. Mu Kirundi baravanga ijambo umwana n'ukuze. Ubundi mu jambo y'Igiriki isezerano rishasha ryanditswemo, uno murongo ushimikira ku muntu akuze mu Mana. Niwe acika uwarazwe. Niwe acika ushobora gushikira ibyasezeranywe. Mwike wa muhungu ababwira ati uyu muhungu kwera akiri muto yatwara amanyamangwa aronke bakaca bamuha agastation n'amahera make yo kujya mu kabare, aheza akaja agenda gutera amanyamangwa asobe kuronka. Uko niko hari ibintu byitwa ibyasezeranywe muri Kristo Yesu, mugabo ugenda tubishikeko bisaba kuba abantu bakuze. Turi muri trimestre ya maturité. Hari ugwifato gwana, hari inyifato igaragaza ubwana, Satani yayibona agateka uratambatamba, uragira inesi kuri wewe. Inyifato yawe uko ukoze mu muto no mu vyumviro, wewe ino sezerana ntiworishikako. Imana ihabwe icyubahiro. Turabisezerano ryitwa ngo ndabahaye amahoro, sivyo? Biroroshe kumva, biroroshe kuvuga, kandi twakuze turyumva nta shinga na rimwe ritarivuga. Mugabo abakristo batagira amahoro barahari, kuko batashoboye kuyagwanira mu buzima bwabo. Bemera ko urumugende w'ibyumviro byose ubacamo, wabashikamwo ukabonona, ashaka mwishenga ata amahoro ari agatanga gukorogana, kubera nta mahoro ahari umutima wiwe.
ni isezerano, muri iryo sezerano ni iry'abakuze. Twarasezeraniwe ngo abazogomba kubaha Imana bose bazohamwa, ariko abakristo ba kino gihe ntibigera bahamwa. Iyo bigoranye barazi ngenda cyagira ante arabyorosha kugira ngo yagiye kimugora. Hari amasezerano y'abakuze, Imana ihabwa icyubahiro. Mugabo kandi ugomba gukura, gomba uhitemo gukura, kuko udakuze naho ni nayandi mahitamo kandi Satani aca profita, aca birunkamwo nka akaryo aronse, ko Satani arakunda abana mu gihe nk'emo. Araryoherwa iyo wowe amahoro yawe ayatwara uko ashatse. Araryoherwa iyo wewe ushavuye wamuca ugira amadega. Araryoherwa iyo wewe uri umuntu iyo abuze icyarya utanga kubesha. Uraryoherwa iyo wewe utagira icyo ukora uwo munsi hari cyawe kanaka icyo ukora. Arashaka kurondera ingene ntagenda bigutamwo kuko arabona ko wewe uroroshe. Vous êtes ça pour facile. Biramworohera cyane. Arakuroza uko bimworoheye. Ariko abahungu b'Imana, abakobwa b'Imana, abahinduwe n'ijambo ry'Imana, abandi b'ingeso nziza, abo bana Satani ntakunda kugenda aho bari. Imana ihabwa icyubahiro. Wowe rero kumuntu w'indi ngo we ntukiri umugurano kubera iki? Warakuze. Uratandukanye na wa mwana batubira ku murongo wa mbere ngo we warakuze, ngo uri umwana wayo, uri umuhungu wayo, kandi kuri umuhungu wayo uri umuragwa wayo w'Imana ubihawe nayo. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo umuntu afise ibyo yasezeraniwe, abajyango baramuraba bati uyu mwana afite imyaka 12, kumbwira ko se afise inzu aha naha, iyo nkuru yo mwonona. Kumbwira ko se yasize amafaranga ngana nuku aya mahera yo hava mugura kwakira mu mutima, ntiyosura kwiga, yoca agomba kurondera ingene ayo mahera yajya. Barakureka ukagenda ugakina umupira w'ivu hajya kuri zero, bakakureka byose ukabibamwo, ariko bazi ko kuri konti hari $170 zingahe nizo. Bakakureka byose ukabigenderamwo, bagenda gusaba aramama. Sora kunsigiranye wa mwana, gerageze witonda. Mwe nuko hari inkuru utaronka, hari amasezerano twasezeraniwe atarashika. Hari ibintu tubona muri Bibiliya kumure umenga turibaza niko bitaba. Ni kubera ibona hamwe bishitsa bigashikirwa kuri twebwe, baba bisambura ishengero. Byosambura ni mashengero. Canke byosambura ni buzima bwacu. Byosambura n'inzingero tumaze gukoreramwo. Imana ikagenda bukebuke. Ninde muntu yozura abantu bapfuye 5 ntabivuge ngaha. 5 ruwakande bagiye kumuhamba nagenda bose bacha bavyuka. Ngo nacenshira ko sipadra ngaha. Bangahe? Ninde muntu ashogira umwimeze uvuga ati mbe ko navuze ko babohotse niye ntumbere tumye ndabivuga. Umwimenyerezo tugize Yesu kumetana kubohora abantu kuko yebona ko ari baja kubaho. Erega ari gihe umuntu akira canka abohoka agashimwa akijije agushimwa Yesu yagize. Hagashimwa akoreshejwe agushimwa Yesu yagize nte. Ninde muntu yoronka konte amahera ziye rimwe umuyadi myadizo ntabwira akabwira umugore gusa. Bamwe baravuze ibyo naho bavuze ibintu tari mu Bibiliya, atari Imana higuhomba bwa ntibyanditse muri Bibiliya ibyo bintu tubyumvikana. Ngo byerekana ingene Imana ikunda cyane ubugingo muri twebwe kurusha ibintu turonka turi hano ku isi. Turarota indoto z'imihamagaro, turarota ibyo tugomba gukora hano ku isi, turarota amasezerano y'Imana zo dukoresha. Mugabo benshi ntiturabibona. Igihe cyabyo kizoshika, igihe zuba twahawe ubwenge bwo kubibamwo, ubu turiga. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hari ikintu bisabwa rero kugira ngo iby'Imana bishike ku buzima bwacu. Amasezerano y'Imana ari bwoko bibiri. Hari amasezerano Imana ivuga ikazoshisa atakintu na kimwe umuntu aterereyemo. Hakana amasezerano ari conditione. Niyo mwankunda mukitondera ijambo ryanje, icyo muzosaba cyose tuzogirane. Ariko aho niyo mwankunda mukitondera ibyageze byanje ako tuca tugakuramo. Cyadufata kandi kavuga ngo icyo muzosaba cyose tuzogirane kubiri kubicamwe ibice. Fata umurongo wose ufata n'igice cyose. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hari byasezeranywe
mugabo kandi hari icyo bisaba kugira ngo bishike bimwe bimwe ku buzima bwacu. Iyo umuntu abayeho ubuzima budasenga, wa mpemu twavuga duhabwa mu gice cya kabiri, iyo twizeye nta n'umwe akajya gukora, kubera atari karakura mu bucuti bwiwe n'Imana. Imana yonyine igaragara mu buzima bwiwe. Gusenga si ingabire, gusenga ni intumbero, gusenga ni agaciro Imana yaronse mu buzima bwawe. Ahubwo iti ukuri nta bundi buzima buriho hanze y'iyo Mana. Ndayikunda ndiko ndayisenga, ndayinezererwa cyane, ibitondo byanje niyo Mana, saa sita niyo Mana, mwijoro niyo Mana yanje, ndayisenga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ubuzima bwacu bushimikiye ku Imana yakoze muri Yesu, ariko kandi no gushimikira kucyo dusabwa kuba muri Yesu kugira ngo iby'Imana bigende bishika ku buzima bwacu. Tuba abantu bakuze, suzuma ingene ubona ibintu, suzuma ikibanza ijambo rifise mu buzima bwawe, suzuma inyifato ufise, suzuma ingene ingeso zawe zimeze, suzuma ingene wifatanya n'umugambi w'Imana, suzuma ingene ukoze mu mutwe no mu byumviro byawe. Urajya gusanga Imana ishobora kumanuka muri gakorana nawe canke birarindiriye. Nama nibaze gituma imyaka ishika hafi mu bingira nka bitatu yaciye Imana ikirubaka isezerano rishasha rya kera irindiye kuzoduha isezerano rishasha. Wamenga Imana guhengera Adamu neva bagicumura ikacengera basi nk'imyaka nk'ibiri gusa ikacinika Yesu. Mugo yafashe umwanya igira bukebuke. Bantu barahaba, ba Kaini barahaba, ba Moize barahaba, ba Aburahamu bose barahaba. Imyaka n'imyaka batwembwiye igihe gishitse haza Yesu. Imana irakunda ibintu bigenda bukebuke kuko irondera la karite, irondera ibyiza bira mu bintu. Kuko ivyihuse biradutwara bigadukura kuri yo. Imana ihabwe icyubahiro. Urasengeye mariage, igituma itaraza suko yakwimye, irikira kwigisha. Warasengeye akazi, kandi akazi bundi ukaronse ugakora nabizi. Mugo hari ibindi bintu Imana ibona mu kazi birengeye ry'amahero rondera. Ega Imana ifise imigambi yagutse. Kuko yoyo itubonye ntitubona nk'akantu kamwe kigenga, ntitubonera mujya mwaka twabisabiyemo, itubonera tukivuka, katubona mu bihe bihoraho. Ibifatiye hamwe ibona itoga uno mwaka. Imana ihabwe ntimuntera ibuye, Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo hari bisabwa tubanze dukure. Imana ikora natwe ibikomeye hano ku isi kandi azi bizoba. Imana ihabwe icyubahiro. Mukuru rero uri umwana w'Imana, urumuragwa ubihawe niyo. Kubera iki? Ko wakuze, ko watahuye ijambo ryayo, ko watahuye gutungana mu ngeso, ubu Imana irashobora gukorana nawe. Kuko Imana iri seri, semeze twisha nka tube seri mu gikorwa cy'Imana. Imana iri serious. Si Imana isanga yakoze. Tous les actes de Dieu sont prémédités. Ibintu byose Imana ibikora n'intumbero. Mugabo gira utahuriye intumbero, ubanza gukura, ubanza gutahura. Ataraho ucuvyirabishako. Ariko dushima Imana ko dufise ijambo ryayo na mpwemu wayo kugira ngo ibintu biradukuza no gusenga tuhabwa na mpwemu, turakura mu bucuti nayo gushikaho ibintu bigenda biratubako tuba intumbero y'Imana tugakuzwa navyo. Imana ibahezage cyane gose. Haleluya, haleluya. Intango ngiyi nuko kugira ngo winjire mu masezerano y'Imana ubanza kwinjira mu isezerano rimwe yitwa iryo gucunga umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu amaze gucumura akava ku Mana biciye muri Adamu, abantu bose bavutse baracumuye ku Mana, bayivako bava mu byaha n'ubu babigenderamo nimba batarihana. Mbwa Imana mu rukundo rwayo yifuza kurokora icyatsinzwe, yifuza kurokora icyanduye, yifuza kurokora ikitagira ibyizigiro, yifuza kurokora ikigenesha na Satani kugira ngo igire icyayo, ifata umuntu imukize, imugire uwayo, imubugingo budashira, acika umwana wayo, hama amasezerano yagende gutangura kugenda. Nicyo gituma hagaze imbere yanyu ishengero ry'Imana mpamagarira umuntu wese atarakira agakiza, ari hano akaba ari hano yabyumvise kandi arazi ko kwihana no kwiza ari umuryango utuma umuntu ashika ku mutima w'Imana. Uyo muntu ahari kuko atarigera yakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe,
ndamusaba ikintu kandi gikomeye natwe twasabwe turakora cyitwa kuduza ibiganza dufashanye kwakira Yesu. Dufashanye kwakira Yesu. Dufashanye kwakira Yesu. Uravyumva? Urazi uko ubayeho? Urazi ko hari ibyaha ugenderamo? Urazi ko atabugingo budashira buri muri wewe? Urazi uko ubayeho? Sindinda kubikwibutsa, ariko nige ndabwire imbabazi z'Imana zirasesekara kuwihanye. Ndagusaba ugire kuno uduziganza cyawe aho uri, uduziganza cyawe Yesu aze mu mutima wawe aguhe kwihana, aguhe guharirwa ibyaha byiwe, umwizere wihane ubohogwe nawe. Urengera ubwoba. Ndazi ko kino gihe ari gihe benshi batinya, aho umuntu yibaza ati mbega hariya kumenga ni kure. Aha si kure, noneho baradufasha. Aha si kure, harakenewe ubugingo budashira mu mutima wawe, harakenewe intsinzi ku cyaha, harakenewe ko mwema za mutima wakagushoboza kuba muri buzima bushasha. Uduziganza kuno, uduziganza kuno mwene data. Urekura umutima wawe utsinda ubwoba. Iki ni ikintu cyose iyo kiraca mu byumviro byawe ko urakeneye ubugingo. Kandi ikindi nta nama ikenewe n'abagenzi n'abo muhiri wanyu. Hakenewe guhitamo kwawe ko uzi ko Yesu akeneye ku buzima bwawe. Haleluya, mwamashe cyane. Haleluya, uratuza cyane. N'abandi mutuze. Ndazi ko ari intambara nuko muragwana. Iyo ntambara ntuyitsinde. Hari intambara muragwana twarayigwanye, ariko ndazi ko ushobora kuyinesha. Tumusabe Emery, urashobora kumuzanira nyuma yawe. Okay. N'abandi murashobora kuza. Nawe utaba wataritse murashobora kuza. Nawe utaba wataritse ukuboko murashobora kuza. Nawe utaba wataritse urashobora kuza mukomera amashyi. Tsinda ubwoba, tsinda ubwoba. Tsinda ubwoba, tsinda ubwoba. Nta gusezera kubaho. Nta gusezera kubaho, nta gusezera kubaho. Hitamo ubugingo. Hitamo ubugingo, amashyi menshi cyane. Hitamo ubugingo. Hitamo ubugingo. Hari ibiryoshe bya hano mu isi bwabihonya. Haleluya. Satani yarakononye. Iyi ni imwe mu ntambwe zo kumumaramaza. Aronona ukubaho kwacu mu ibanga. Bwo kubohoka turamumaramaza natwe ku mugaragaro. Je numva norindira umuntu umwe ngaha. Rengera ingo. Ingo. Rengera ubwoba ingo wakira agakiza ku mugaragaro. Turabagabo twarakakiriye. Ntitwace dutakaza ubugabo bwacu. Hari abakenzi bakiriye agakiza, ubu n'abakenzi biteka. Ibi si iby'abakene, si iby'abato, si iby'abagwaye, si iby'abatagira ubuzi, si iby'abantu bafite ibibazo mu buzima, ni iby'abantu bemera ko ari abanyabyaha, batawe ibanga ryo kwihana no kwizera, bari mu muryango umuntu yinjirana. Ingo wakira agakiza. Ingo wakira agakiza. Haleluya, dusabe loje abafashe kugira ngo bakire agakiza mu kwizera no mu kwihana. Sabe ishengero ry'Imana, abantu b'Imana tubyaguruke turangize. Ndagomba gusenga nkankamira imwe muri kiraganza bamwe muri bene data. Hari ahantu uzi utsindigwa. Hari ubwoba bwo kuvuga icuri utsindigwamwo. Hariho n'icyaha gikunda kunesha. Hari ahantu kanaka ubona ko Imana itubahwa. Hari n'abafashwe imirire imwe mu mikanaka zamuhanesheje inshuro nyinshi, ariko bavuze ngo nta kundi. Si nta kundi ntibirashoboka mu mwami. Tuguhaye icyubahiro Mana yo mu ijuru, waduhaye mwemu wawe n'ijambo ryawe. Umusaba niwe waneje Satani mu kuzimu. Umaze kumutetereza hibonekeza umwaka igitabo cyarimo ibyaha byatwagiriza. Mu izina rya Yesu turi muri wewe,
turi abana bawe, turabaraganwa nawe. Nico gituma mu izina ryawe Mana dukankamiye impwemu mbi zose ngo zive muri bene data, zive mu mishaha yabo, zive mu mibiri yabo, mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana wake muri kano kanya, umuriro w'Imana utongore, usenda abadayimoni bose mu izina rya Yesu. Impwemu zibuza abantu ikiro, impwemu zo kwisambanya, impwemu z'abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro, zose turazigiza ubusa mu izina rya Yesu. Impwemu y'akaboregwe, impwemu y'itabi, impwemu y'umururazi ibuza amahoro bene data, turayirukanye mu izina rya Yesu. Urahambaye Mana, ubuhoro ubwoko bwawe Mwami Mana. Turasengera agwaye ingwara Mana, agwaye diyabete mu izina rya Yesu, turayitegetse ive mu bene data mu izina rya Yesu. Abagwaye hypertension turayitegetse isoke mu izina rya Yesu. Abagwaye estoma mu izina rya Yesu turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Abagwaye amakiste turavuze ngo birangire mu izina rya Yesu, turavyirukanye, turabitegetse bisoke mu izina rya Yesu. Abagwaye ama infection mu izina rya Yesu, une et deux sang zose turazirukanye mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze ku Imana yo kwizigirwa. Turagushimira hera cyane kandi tukumira amashyi ku ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.